Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika barya no ku mugabane w'abanyaburaya muri France, Belgique, Allemagne, muri England, muriherereye ngaha mu gihugu cacu, mu bihugu vyacu vyo muri Afrika, Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania, Rwanda, Congo, bari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, urazaja uraronka amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya. Amakuru azindutse avugwa rero nuko abanyagihugu bo muri komine ya Ngozi, ngaho ni mu ntara ya Butanyerera, baridogera igikorane categuwe n'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD, aho bariko barakubitira abanyagihugu kwitaba ico gikorane. Ni igikorane kiriko kirabera muri komine ya Ngozi, aho rero imbonerakure n'abandi bashigikiye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD bameze magabo, bariko barugaza amabotike, ubunywero, amazu y'amadandarizo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Aho rero abo banyagihugu bavuga ko inyuma ya sasita umunsi uriko urabapfira ubusa, ata kintu bariko barakora kuva kuri uyu wa kane muri iyi ndwi nyine, hari kw'igenekerezo rya 11 Ruheshi 2026, aho kuwa kane, kuwa gatanu, umunsi w'ejo waheze ndetse n'uno munsi wa gatandatu nabwo ngo bitezwe ko ariko biri buze kugenda. Ico gikorane kikaba carateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, aho ico gikorane ari ico kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza. Ico gikorane kiraza gusozera kuri uyu wa gatandatu, ariko by'umwihariko kikazosozerwa ku munsi w'ejo kuw'Imana, aho bitegekanijwe ko n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ashobora kuzokwitaba inkuka y'imisa izosozera ico gikorane canke amasengesho azosozera ico gikorane ca CNDD FDD mu ntara ya Butanyerera mu kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza. Imbonerakure zambaye imyenda y'imbonerakure n'iy'umugambwe, ngo nizo ziriko zirakizura zikugara amabarabara, zikugaza amazu y'ubudandarizo, ngo ku kibuga aho ziriko ico gikorane kiriko kirabera, kandi imbonerakure nizo ziriko zirakizura canke zijejwe umutekano gusumba n'abapolisi, ngo zirafise imyambaro, ibirato vya gisirikari, ingofero n'ibiki vyose, amaradiyo y'amatumatumanaho ya gisirikari, ngo ni mu gihe hari itegeko ngaha mu gihugu c'u Burundi ribuza ko hagira uwambara ibirato canke imyambaro y'igisoda c'u Burundi, ari uguhonyanga amategeko, mu gihe atabirekuriwe n'amategeko nyine atari umusirikari w'igihugu. Tuvuye kuri abo banyagihugu bo mu ntara ya Butanyerera muri komine ya Ngozi bariko baridoga, tuje mu Bujumbura. Mu Bujumbura naho yo abanyagihugu bariko baridoga ko amasitasiyo atanga igitoro, ngo hafi nka yose usanga igitoro kiriko kirahabwa abantu bo mu kagwi kamwe, uyo utazwi ngaho muri gisagara nyine kuronka igitoro ngo biragoye, birazimvye cane, niyo gihari ngo usanga
bagitanga hakoreshejwe akamwana wa mama, ngo abanyagihugu rero bakaba babandanya kwidoga bafise imiduga ko igitoro batakironka canke ngo bagihabwe ahubwo kihererwa abandi, ari navyo ngo bituma igitoro kija kugurishwa kuri magendo, abafashe igitoro baguma akaba aribo bakironka, ngo rero abanyagihugu bamwe bati ngo barakangurirwa kugura canke gutunga imiduga ikoresha umuyagankuba, ngo kuko ariyo igezweho, igitoro biraboneka ko caciye gitera kiba umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Tuve ngaho mu Bujumbura reka tuje kuri iyi nkuru ivugwa mu gisirikari c'Uburundi. Mu gisoda c'Uburundi haravugwa inkuru yerekeye ku munsi w'ejo, aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nyene yitavye ibirori vyo gusozera no guha basoda bari muri ISCAM, aho rero kuri uyu wa gatanu ku munsi w'ejo hari igenekerezo rya 12 Ruheshi umwaka w'2026, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba n'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi n'umutekano Ndayishimiye Varisito yuguruye icese umwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 2026 mw'ishure kaminuza ry'intwazangabo ISCAM riri i Bujumbura. Ivyo birori vyaranzwe no kwemerera burundu imikangara mishasha y'umurwi wa 55 yinjiye mu rwego rwo kwivuna abansi biciye mw'ishure kaminuza ry'intwazangabo ISCAM. Guhana umugumya hagati y'intwazangabo zo mu mugwi wa 51 na 52, gutanga impapuro z'umutsindo ku ntwazangabo zihejeje amashure muri iyo kaminuza hamwe na defile y'intwazangabo. Ivyo birori vyahimbajwe ku civugo kigira giti ISCAM kw'ihangiro ryo kuramura intwazangabo mu ntwaramiheto zifise ubushobozi n'ubumenyi vyo gukingira igihugu. Ndugaye Twamugina. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu mw'ijambo ryiwe yarakeje iyo mikangara yongera ayitekerera impanuro. Ndayishimiye Varisito yavuze ko ari iteka kubona urwaruka rw'Uburundi rubandanya ruhurumbira igikorwa co kwitangira igihugu biciye mu kwivuna abansi. Vyerekana ko urwaruka rwatahuye ko igihugu gikingirwa. Yasavye urwo rwego rw'intwazangabo kwama rurangwa na disipurine, ari yo yamye iranga inzego zo kwivuna abansi n'umutekano. Kuri abo bashasha yabamenyesheje ko urwego binjiyemwo atari urwego nk'izindi, ngo kuko rusaba ububangutsi n'ubwitonzi, ari urwego rwo kwitangira igihugu n'abenegihugu atari urwo kurondera inyungu. Yagize ati nduguruye Twamugina, ntimuze mube abacangero. Ndugaye Twamugina yabibukije ko intwaramiheto kuva kera zamye ari inserukarukambye. Yabasavye kwama ari inserukarukambye
bitera iteka no kwerekana ubutwari mu Burundi no mu makungu aho bazoba bari hose. Ati nduguruye Twamugina, aho bazobatuma hose muze muhasige iragi. Ndugaye Twamugina. Ikindi nyen'icubahiro umukuru w'igihugu ati bagiye kubibutsa nuko intwazangabo zama zifata iya mbere mu gukingira igihugu n'itunga ryaco. Kubwa Ndayishimiye rero ku ndongozi z'urwego rwo kwivuna abansi yabasavye kubandanya bateza imbere iyo kaminuza biciye mu kuyijanisha n'ibihe. Yamenyesheje ko ibihe tugezemwo n'igisirikare gitegerezwa kujana n'ibihe mu bisata vyose, mbere iyo kaminuza ikaba indatwa mu makaminuza yo mu Burundi n'ayo muri aka karere muri Afrika y'ubuseruko. Mu bikorwa iyo kaminuza iriko iritegurira harimwo gutanguza igisata c'ivyigwa vyo kwinonora imitsi, gutanguza ivyigwa vyo mu gice ca kabiri c'amashure ya kaminuza master, hamwe n'igice ca gatatu c'amashure ya kaminuza bita dogitora. Ivyo birori vyarangijwe n'igikorwa co gutera igikumu mu gitabo c'iteka c'iyo kaminuza y'intwazangabo. Ndayishimiye rero arimo arasaba abasirikare ko ngaho azobatuma hose bagomba kuzojayo. Ni mu gihe havugwa idandaza ry'abasirikari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abasoda b'u Burundi bakaba babandanya kuhahonera nk'uko bigenda bitangazwa. Ivyo rero nivyo bituma Ndayishimiye abandanya gusaba abasoda ko bomera amagabo, ko kandi umwanya ku mwanya bashobora kubarungika, bashobora kubaha ubutumwa bwo kuja mu makungu, mu bindi bihugu, kuja kugwana muri Kongo, kuja kugwana mu Rwanda nk'uko biriko biragenda bishikirizwa ko bitegura gutera u Rwanda. Ivyo vyose nibiriko bigenda bivugwa muri ivyo birori. Kandi twababwira ko Ndayishimiye atari yavyitavye wenyene, yari kumwe n'umukuru w'igisirikare c'u Burundi, ari kumwe kandi uyu ni General Prime Niyongabo, yari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo, yari kumwe kandi na Marie Chantal Nijimbere umushikiranganji wo kwivuna abansi, n'abandi basirikare bakomakomeye cane, abandi bategetsi bakomeye mu gisoda c'u Burundi. Abo bose bari kumwe. Aho rero vyabonetse ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye biboneka ko batekewe n'icoba, ku mwanya bashobora kugavuga ko ibitero, aho nawe yaciye agenda abivuga abica ku mayange ko umwanya ku mwanya abo basirikari bariko barinjira mu gisoda c'u Burundi bagomba kumera magabo, kuko umwanya ku mwanya umwansi batazi iyo ashobora kuzanana, kandi ko umwanya ku mwanya bashobora kurungikwa iyo muri Kongo kuja kugwana. Ni mu gihe muri ino minsi, muri ino ndwi heze, hahejejwe kumvikana abasirikari benshi bahoneye ngaho muri Kongo, abasoda b'u Burundi batagira ingano barenga 25 batakajwe n'igisoda c'u Burundi baguye muri izo ngwano zibera ngaho mu buseruko bwa Kongo. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza.
canke se waba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye. Umukama abandanye kubazigama, mugire aho muba mwubahwe.